Iyindi mbonerakure iranyandikiye iti jewe ndavye ivyo bizuru vyawe naho twokibohoza igihugu wewe ntitwokwemera kuki nawe uri umudede naho mutandukaniye n'ivyo bizuru vyawe uri interahamwe mu zindi. Iyi rero mba ni tactique akavuga ati bon wewe uri gukorana n'abaopoza reka tukwereke yuko reka nsipoze ko jewe ndi M23 canke ndi mbega ninde ya wa mugu w'abandi bari kugwana nibo nabimbaza direde tabara mvuge ko naho bogifata naho tuzogifata we tuzazo kwemera ko style uvise ibizuru kugira gira ati kumbe reka ibinda bihebe nubundi dude jeta bondi yakubwiye ko nindavuga ko ndi idiot kuko nk'iyo message yibonekeza ko yanditse umuntu w'imbonerakure atize ata activity nimwe ariko arakora. Okay, ivyo audit trick ikora ku bana cyangwa ku bantu bato bato cyangwa umuntu aviswe amacakubiri ari aramukoresha none se puis jewe sinakubwiye ko ndiko ndagwana ngo nje mu Burundi to do what? Nje Burundi gukora iki mon frère? Twe tufise igihugu kitekanye, igihugu kirimo amahoro, igihugu kimeze neza n'amabarabara asa neza, ahantu hameze neza, hakubuye, mfise ivyangombwa vya hano, mfise passport, mfise famille, mfise everything. Mfise passport zibiri ruhande y'u Burundi, bo y'Uburundi yo yaranashaje, mfise passport zibiri, mfise n'ikindi gihugu kimwe canke bibiri nshobora kugendamo ngaca ndonka ntuzeye residence permanente ngiyeyo gusa ndahamaze imyaka ingahe nshobora no kuronka citizenship. Burya South Africa nahabaye ndafise inshuti, ndafise abagenzi, ndazi systeme zaho, naho nyine ngiye mfise nk'amadolari k'ibihumbi 10 navyo nobironka ngurishije imodoka sinobura kugura intuze residence yo muri South Africa ndazi ko noyironka, bo muri Tanzania, muri Kenya, n'importe où dude jewe ntiwowe kunkangisha ngo Burundi nkuko umenga n'ikintu cy'iparadizo muzohava mubohoza ngo nzoza naho byo bari vyo si ibintu wonkangisha nta mutima uri kuraho uri kuradidagizwa ngo Burundi ntibazonyakira ntawo pe ntawo. So nimba wibaje ngo uciye ngo baye clever ngo uciye ubwenge ngo hariho message wanditse nusubizeyo kira noneho umuntu akuze umuntu aciye ubwenge urashobora gusoma ibyo bita between the lines ukabona ama message aya nari yavuye niyaja n'ukuntu wandika nk'umuntu nyene atize. Umuntu atize ntiyonkangisha ngo hari igihugu azonzibiramwo usigizira niwe n'abandi babibaza nase baza ko je mfata ko hari umuntu nemera ngo nyene banye n'igihugu ashobora kuzontangira untangira nkande naho wowe uri kurakigwanira ryo rusorosha kugucamwo none ntuzi ko abantu bahize bari bakomeye bamwe bangurube ba Pierre Nkurunziza ba Adolphe Nshimirimana bona bunyona hakiri muzima ntuzi ko abo bose hashobora kuba hari igihe bavuga ati ikigo ntizokigihonyoramo bakakubikubwira mugabo ubu je no gihonyoramo bo batagihonyoramo n'ibindi. So nta muntu jewe aza nkangisha sino gituma baje ngo message irafise rurudero nimwe iraze valero nimwe sinzi wewe wari waje ngo urinde noja ngaho nkajugumira ngo hari umuntu ngo sozoja mu Burundi deja ni muri kukigwanira ni kuvuga urusoneje ushaka kugucamo vyanka vya utana vyiteguriye nuwo tangura kuvuga n'umuntu ari ahantu hikinze hari umutekano avuze kuri kukigwanira ngo kibohoza uri kandida à la mort n'est-ce pas? Ayo sivye nyene ko nkuko nakubwiye namenya kuri mbonerakure wavyanditse urigira amantu zeye umunyabwenge mugatabwenge mufise ubwo kurusha abandi. Anyway ibyo bintu by'ibizuru nibiki mugende mu bihagarike abantu b'Imana sinumva ico kintu c'amazuru yemaze kuba mu bihugu bishika nka bingahe n'ibindi natembereyemo abarundi bonyene mu bantu bafise obsession y'amazuru nta handi hantu na hamwe mbona nashaka ndamaze no kuresha mu bwoko bwinshi atari ubwo barundi nota nubwo abirabure nta muntu ubone yambwira ngo urabyo zuru ryawe ngo ntitwojana kunywa coffee canke iki canke ngo sindaguha akazi kwera izuru autre chose. I don't understand your obsession y'amazuru y'abarundi ni ibintu vya primitivite bitagira uko bingana
n'abantu mufite complexe d'infériorité aho uri hose uguma uraba izuru ryawe, je te dis franchement ukaba uri umuntu utile à la communauté. Urabona bajya naguhaye akaroro bajya ba Thabo Mbeki, ba Nelson Mandela, ba Xi Jinping, umukuru wa Korea sinzo n'umuntu yabunyukije North Korea, ba Martin Luther King, ba Denzel Washington, ba Morgan Freeman. No kubwira abantu bashika benshi cyane bari famous, bari populaire, amakungu yemera, ba Oprah Winfrey, kandi bafise amazuru nkayo yiwawe. So ubuzi icumara ntugashira amazuru imbere, vuga uti jewe ndi Mburakimazi, reka noneho nshire n'izuru imbere binanire vyose binaniye. Sino mon frère, wowe zamuka ugende ube umu engineer akomeye, ube mu docteur akomeye, ubu mu entrepreneur akomeye. Sinzi kurabona na Dangote afise ikizuru wa mutunzi wa mbere muri Nigeria, muri Afrika nzima. Ube umuririmbyi akomeye, Alpha Blondy, Lucky Dube. Dude, indirimbo ya ba Koffi Olomide, indirimbo zawe tuzoziririmba tutaravye ngo ufise izuru ufise iki. Niba woze ikintu mara ugavuga ngo izuru niryo rizogukiza canke rizokukwica, wabuze icuma aravuga uti je ndi Mburakimazi, ikintu mfise cyonyene ngendera ko n'izuru, genda urige rero. Mugana ngenda kubwire ko abantu bose ku isi tubemera ku kintu bakoze, ku kintu bamariye isosiyete, pana kuri size y'amazuru yabo. Barundi sinzi ibi bintu by'amazuru ngenzo bivuga ngo ndambigwe, nza namaze no kurambigwa kuko harimo primitivite imwe y'ubushamba itagira ukuntu ingana, itagira ukuntu yivugwa. Sawa, mwene musimbiza.